barakumenya ntukijijwe arakumenya ngo none ngo twawutaniza hano ngo na bifesi ngo na satibi urumva mugabo oro si ibintu byo gutanduka ibintu byo gukizwa ufite abantu benshi bahaga kiza definition yabo bishakiye me itari biblique nukuri twarabonye neza y'Imana umuco wawutumurikira turashima twese turahimbaza uhoraho yakoze ibikomeye kubera iki definition bamaze guhimishatse ni cyaha ni icyaha ikintu cyose babihinduye icyaha rero abakristo b'iki gihe ingorane bafite ntibashaka kurongorwa na mpwemu yera ubwo bashaka kurongorwa n'ivyo nibiyumvira kuko ukizwa ari kwambara urukote rwa rundi nyene wariko uravuga bya bipana by'ibitisi byo kugira ikintu kuvyambara si bibi c'est vrai mugabo kwambara ukurongo canke ngamajipo bazi kabakobwa bavuga ngamajipo maremare ngo nibakijijwe imishatsi naturelle oro hariho asha abambara zirezire mugabo bazikura neza cyane hagiye gura mutipe umva gasanga nundi yambara ngufi nyene kubera kunda utujipo tugufi peut-être agataye kiwe gakunda utuntu tugufi urumva mugasi kugira ngo asitaza abantu bivana objectif uba wambaye impuzu ushaka Hello bakunzi ba Sky Media, j'espère que vous allez bien. Je ndabeze neza ndashima. Namakuru y'imisi myinshi cyane gose nari ndabakumbuye. Namwe ndabizi mwe munkumbuye kugiye kinini nari maze mutambona kuri kamera za Sky Media. Uyu munsi rero ndagarutse muri 2023 turaje tuzananye na bishasha. Tubazana ibintu bishasha gusa. Ubu rero turaje tugiye kugumana namwe utagisubira inyuma. Muri uku kuza rero kwacu gushasha tuzananye n'ibintu bishasha uko mwahora mumbona. Mbaza ibibazo ubu nahinduye ubu uko mbaza ibibazo nza navyanditse umuntu nkamwandikirana nimero z'ibibazo nza kubaza bafise nimero z'ibibazo nza kubaza umuntu agahitiramo nimero hanyuma nkamubaza nimero y'ikibazo yihitiyemo wenyene ubu niko tuje ubu niko nzoza ndakora misi yose niko mugiye kumenyera kubwo rero tunagiriwe ibakwe ryo kwakira umuririmbyi wa gospel hani muyinga kandamubahe abaramutse yibwira abakunzi ba Sky Media n'abakunzi biwe benshi ndazi muramukurikirana print page karibu cyane muri Sky Media. Moneza Darlene ça va hello abakunzi ba Sky Media ndabaramukije cyane bon izakomeze neza cyane print page aje muyinga kujya show kujya kirori gutembera Burundi ni bwiza hewe ni bwiza cyane muyinga ndakonza hari abantu beza igihugu cya Dairman kinyabujumbura abanyabujumbura aje bameze gute hari abantu bibujumbura araga fresheri katanganyika simvuze ko abantu barugo batari beza mugabo nyina aga fresheri katanganyika naho umengo uragafise kandi wenda kuzimukanyo shantuka uravuyeyo hari naravuyeyo gusa aga fresheri ni sako kuri Tanganyika aga fresheri barakajya ruguru burya rero hari abantu benshi saka fresheri niko utasanzwe hamenyereye niho bari n'abari bujumbura baba bavuye ino nayibonye vraiment natembere muyinga muri centre ofete ndi muri kundazunguruka ahantu ushoboye kugera nyene ndabe igihugu cyiza kuko ni byiza mu buzima iyo ufise umwanya n'amafaranga Imana yaguhezagiye fo gutembera kugira ubone igihugu cyacu ni cyiza cyane undi muyinga abantu beza abaswahili benshi barongera Kiswahili kama uko Mswahili unaongea umva muyinga ni nk'ibujumbura vraiment nakunze rero murakoze kunyakira Sky Media ndabazi cyane murakora ibikora inka na mutama amigo gose ndamuzi gose ya ndameze neza kabisa rero ndabaramukije mahoro y'Imana mwarahezagiwe cyane ibibazo byawe uyu munsi ndabikira ku bakunzi bawe kutabibwe ubiyibutse kugira bakumvishije aza kukubona niwe ushaka kwibwira gute abakunzi bawe bo abakunzi banje urumva baranze umukunzi wanje abanzi ubwo utanzi gusa pin page Moshi pando muri byo gospel nkorera Imana yego nibaza hari ibyo hamana umukozi w'Imana ya bibujumbura mugamvuke ruguru umugani wayo ya mugabo nyene bujumbura niho muhira ubu birimo yawe ibikorwa vyawe vy'Imana usanzwe birangurira he bonda birangura muri ministeri ICC muganda sengera muri Eglise Spirit Garden twabakunzi bawe Mana turi imbere yawe tugushimira
ibikorwa byawe wadukoreye mu mitima yacu huzuye amashimwe nukuri twarabonye ineza y'Imana umuco wawutumurikira turashima twese turahimbaza uhoraho yakoze ibikomeye harageza ho babaza mbega niwe canke siwe ndabishura bati ni Yesu niwe yatumye amaso yanje ahumuka. Boye n'indimo yanjye twakoze bikomeye ndimo nkunda cyane nimpezagira gazi ndaziririmba mu gihe nyenda iririmbye nyene cyanomba hari ibindi bintu nukujyo havemera ryogira ko tutangure nibibazo twateguye ashobora guhita mwana wa agapapuro nimero y'ikibazo ndakubaza cumi tamye ucumaze ndakubaza 10 shumbwira nimero watoye ndabe ikibazo kitagoye toi ya nk'ubu Yesu aje ku isi wizera neza ko yokujana yonjana reka n'umwana ndo bon Yesu aje ku isi ubunyene agashatse heka kunjana kweli bon uriteguye neza wumva yohita ugenda erega Yesu azojana abamwizeye kandi bamwakiriye naramwizeye namwakiriye rero nibaza ko noca ngenda ubunyene noca nguruka kabisa kugira tugukanye turabandanya n'ikibazo ca kindi kibandanya urashobora guhitamo wait umukobwa w'indoto zawe ameze gute umukobwa w'indoto zanje ameze gute donc umukobwa noshira mu rugo abakobwa biyumve umukobwa nshaka umukobwa mwiza inyuma kukwa mwiza ku mutima kandi akijijwe asenga ya no ari mwiza adakijijwe rega umuntu ashobora guhindura ari mwiza adakijijwe aho urashobora kumuhindura agakizwa ku bwawe ajya sister wanje biragoye guhindura umuntu gusa ari mwiza adakijijwe bonora ukuntu nyene bo tukiri muri nkimushaka ora ukuntu ndamutwara mu bakizwa akijwe akankundira fresh mugabo atankundiye biragoye hajyanye biragoye bujyanye guhindura umuntu wamaze kumushikana mu rugo kandi jambo ry'Imana riclaire umuntu adakijijwe donc no mwiza ubukijijwe n'umuco no mwiza ntivyojana umuntu udakijijwe urumwiza kandi akwipfuza ukizwa kugira ubumuco urumva niko Bible ijambo ry'Imana rivuga kandi umuco no mwiza ntibihura urumva rero vyiza ubanza kumujana mu muco nawe akaba umuco hanyuma mugahuza kandi hamwe ntamusanga ibaze nk'ubutwaye umukobwa akunda night club akunda gutwika nyene aho ndatasamana n'ijoro nanje urazi ko etse ngo natembereye yamba mvuye kuri sengero umva usanga mudahuza usanga hageze ahantu gusenga usanga uri kuramena amatwi nk'ubu nifise piano ndiko ndaririmba uri kuramena amatwi urumva ibintu byinshi usanga biza kuzana ingaruka mu rugo utwaye umukobwa ugasanga ntimwahuje rero nibaza ko umukobwa tudahuje yoba ari intambara mu rugo kabisa kandi urazi ko abagabo tuba dushaka ubushefu amuri umushefu umugore nawe yamenyereye kuguruka nawe utaguruka kibingorane nibaza ko ari uko bandanya n'ikindi kibazo gikurikira ku marezo sosiyo yawe tubona wambara nk'abaririmbyi basanzwe mu gihe abandi baririmbyi mu gihe abandi baririmbyi baba bambara amatisi canke amakoti ubwo ivyo ntibituma bakubona nk'udakijijwe bo hana mbaye neza
yanora nambaye gusa kwambara neza wambaye neza gusa nk'abantu babakizwa tumenyereye basanzwe bakijijwe bari mu gakiza neza uko wambaye sinzi ukuntu babifata ni kuko dusanzwe tubona ahantu tubaye ki abandi bantu bakijijwe basi ntibabitahura nk'uko wowe ukijije uvuga ikoti tisi ni bukare hari nyene cya kirato nyene cy'abatama nyene bakijijwe ofete ibintu bigenda bihinduka uko imyaka igenda mu gihe cy'abasokuru bacu urumva mu gihe cy'abasokuru bacu hari impuzu zazigezweho nk'uwo ariko wambaye imvutano urumva mugabo pour le moment hagezweho ama Jordan amapantaro meza abahungu nyine usanga imana kwigufatanya zo maguru umupira mwiza nagafi mugashirako nuko nabuze n'inkofero naye gushirako urumva uko ibihe bigenda ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimwishushanye n'ivy'iki gihe ariko iryo jambo ry'Imana rivuga uko haci ibihumbi 2 bajyanditse ntawuzi ibintu byari bigezweho icyo gihe urumva rero kubera ubunye kugira vyorohe Yesu avyorosha ibintu yahaye umuntu wese mpwemu yera umukristo nyamukristo arangurwa na mpwemu yera haba mu kwambara haba mu kugira iki ntuzurangurwe n'ivyo abantu bavuga kuko c'est vrai nkuko wabivuze hari abantu wambaye nkuko nambaye ukambara n'amafime n'agashanete nuko nakabuze usinakabuze plutôt nibagiye ugashirako urumva barakumenya ntukijijwe barakumenya ngo none ngo twawutaniza hano ngo na bifesi ngo na satibi urumva mugabo oro si ibintu byo gutanduka ibintu byo gukizwa ufite abantu benshi bahaga kiza definition yabo bishakiye me itari biblique n'ijambo ry'Imana rivuga ati urongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana kuko hari impamvu ijambo ry'Imana ryavuze ati abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana mu nyuma hacaza indi ivuga ati ariko abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana rero vyiza mu Burundi hari amadini atandukanye kandi hari inyigisho zitandukanye rero ni washaka gukora ibintu uko abantu babibona zoba desi urumva wewe ambara ukurongowe ariko urongorwa na mpwemu yera urumva twebwe abahungu twaratomboye twona nta mamini nkamwebwe usanga nguri kuratsitaza umuntu muga kameme kwambara neza peut-être ba Apollinaire mu gihe cyabo hari byari bigezweho urazi kera namye mbaza papa wanje kera muri za 90 hakiza agacupe bako bahungu basanga banitse abona nyene agacube nyene icyo gihe byari bigezweho rero hajya ndimara kibivuga ngo agacube avugacu mugabo baje bavuga agacube nyene urumva abakizwe icyo gihe bavuga ati noneho Yesu araje urumva kubera ko abantu bose abahungu baciye batangura kwimosha agacube mugo unye kwimosha agacube bari bisanzwe urumva kubera ko ibintu bigenda birata no mu minsi hazoza ibindi vraiment mugabo uko tukuye kumera umukristo akwiye kurongora mpwemu yera mu vyakora byose ha mu kwambara ha mu kugira iki sino urongowe n'abantu nibo bikira aho n'abantu nk'ubuwe ukwambaye ugatira umunyavyaha wa mbere kagenda zidarene no mukristo ndakuzi umugenzi daye no mukristo urumva kubera ki definition bamaze guhimishatse ni cyaha ni cyaha kini cyaha ikintu cyose babihinduye icyaha ariko pour mama iyo rongowe na mpwemu yera ushobora no kujya umuceri mpwemu akakubwira ati no ivyo bintu bireke kubera ko ashobora kuba harimo ikintu kibi rero abakristo b'iki gihe ingorane bafite ntibashaka kurongorwa na mpwemu yera ubwo bashaka kurongorwa n'ivyo nibiyumvira kuko ukizwa ari kwambara urukote rwa rundi nyene wari kuravuga bya bipana by'ibitisi byo kugira ikintu kuvyambara si bibi c'est vrai mugabo kwambara ukurongo canke ngamajipo bazika abakobwa bavuga ngamajipo maremare ngo nibakijijwe imishatsi naturelle oro hari hasha abambara zirezire mugabo bazikura neza cyane hagiye gura mutipe umva gasanga nundi yambara ngufiya nyene kubera kunda utujipo tugufi peut-être agataye kiwe akunda utuntu tugufi urumva mugasi kugira ngo asitaza abantu bivana objectif uba wambaye impuzu ushaka ndenda kubaza ntagiye urambara impuzu uvuga ati je ugiye kuba harera abahungu bose baze baranda nibirashika ntagari ntibirigera binshikira cyo nambaye impuzu ko nayikunze numva yenda yambaye nimpa amahoro ya mbere numva mbere ko yambaye voilà rero hari abakobwa bavuga ati je vraiment nyanambaye ngende kubatwika taho nca hose mu rusengero binagenda uwo muntu rero uzoshanga ari kwatangisha kano baratanga bahejeje nagiye gutanga urumva mugabo haro namanda avuga ati jewe ivyo ntavyitaye muga gusa yambara kugira abego tayi yiwe abego yamba akajipo kagufi urumva canke akunda ipantaro nibisanzwe ira abantu benshi bagaca bahimvo jana kijijwe bagaca urubanza kazi kanyu yariko tukwiye kurongorwa na mpwemu yera uko jere ndongorwa na mpwemu yera uko nambara ya sinitavye abantu bavuga ya je nambara nka jewe nyene okay tushobora kubandanya n'ikindi kibazo
bibona he mu myaka 5 ugerageje kuraba aho wavuye? Bo yo navuye kure nagubwiye ngahane problem bo bivanye no navuye natembeye cyane kuko aho nari mu myaka 5 heze canke mu myaka 10 heze aho ndi uyu munsi navuga ko nabikoreye narasenze kandi nkatura nifuza ko ejo bizogenda uko rero nico nzobejo uyu munsi ndiko ndabikorera ko niyatura mugavire ndifuza ko nko umuntu wese yipfuza kuva mbwiza ava mu bundi ndifuza ko no natembere paraporo ya hondi azafise nka album nka zibiri abantu benshi bakicwe kubera indirimbo ndirimba nivyo vyifuzo vyacu kuko twe turimba gospel kugira ngo dufashe imitima ya benshi kugira ngo dukarukane benshi kuri Kristo Yesu. Ikindi kibazo gikurikira turashobora kubandanya n'ikindi kibazo gikurikira numero 2 mbe umuntu akijijwe ameze gute yambara gute? Umuntu akijijwe nabivuze umuntu akijijwe bareka mvuge definition yo gukizwa kuko basigaye babiha ama definition umwe wese yishaki kubera yuko imico y'ikirundi abarundi turi mu bantu cyane bubahiriza imico yacu hano umuntu ashobora kuba yubahiriza umuco w'ikirundi abantu benshi bagaje baza kakijijwe kandi gusa ari yatetse imishatsi nabikubwiye yambara imvutano ngajariza kakijijwe muga oro gukizwa biblique ivuga no kwizera Yesu umwami n'umukiza hamukaturisha kanwa bono kwizera Yesu umwami n'umukizwa ucukizwa kuri kijambo ry'Imana rivuga wizeresha umutima ukaturisha kanwa wavara ntumva kubiza niyo definition yo gukizwa nta yindi hamisigaye byo gukora ibyiza byo kugira iki ivyo onye ubanza ko nkajya abavuga umuntu akijijwe nta n'inzoga basi nyene aritandukanya n'ivyo bintu twovyita gute basi ivyisi ivyo mwisi sinzi ukuntu simbona ukuntu noshobora kugisigura neza iki umuntu akijijwe ntagenda muri bar umuntu akijijwe nta n'inzoga we ivyo umuntu yarakijijwe yarakiriye Yesu yarizeresheje umutima akaturisha kanwa ivyo kuba n'inzoga ivyo ntaco bitwaye. Bo reka icyo ndakishure individuellement kuko mwese afite uko acyumva urumva bo Darlene mu bisanzwe ikibazo kiragoye ntufyine gukizwa umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza urumva nivyo navuga ati ibintu byose urarongorwa mugaka kameme kumwe ntashobora kurongora ku inzoga ya sinibaza mugabo kuva kera narindi turazi ko mu Burundi hamwe abantu bitabashinga ntahe urumva rero umushinga ntahe yaba ari umuntu atashurashura ataja mu bakobwa donc yaba ari umuntu atari imboregwa vyashoboka akabasoma agacupa kamwe urumva mugaka akaba ari umuntu kabisa wimvuga kuri mugo ivyo ntivyasiguranga akijijwe kandi no munsi aracyari abantu babashinga ntahe kabisa umuntu yitonda umuntu adashwana umuntu adaca mu mugore urumva umuntu akunda nyene umugore umwe wiwe akamukunda kuburyo abantu bose bavuga turi atanga example kandi ugasanga aranywa n'inzoga rero abantu benshi bamaze gufata ko kunywa inzoga cyo cyaha cyonyene ugasanga umuntu ntanywa inzoga mu bindi byaha byose arabikora ugasanga afise isaku ugasanga ari umusambanyisha urumva ugasanga mugabo akitwangara kijijwe urumva wanashaka sengera no muri egiza bakizwa urumva abantu bagasha bitwangara kijijwe kubera sengera hariya kunangwa hariya ushuhe urumva mugabo nabwiye gukizwa no kwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe katurisha wizeresha umutima katurisha kanwa hamukaronka agakiza rero umaze kuronka agakiza buke Imana igendura gufasha ivyo byose bishobora kukunanira kuko ari umuntu akijijwe mugo agacupa karamunaniye aguma gwana nako umunsi akakanywa mugagenda agasaba imbabazi canke uretse n'icupa no gusambana urumva mugo gasanga agenda gwana n'ivyo bintu agenda asaba ati Imana afasha no kuri mugo gasanga umuntu akijijwe muko akoze ivyo bintu ugasanga biramubabaza nawe nyine umutima mugagenda asaba Imana buke ufite gukizwa n'urugendo buke ugenda uraheba mugatangura d'abord kwakira Yesu umwami n'umukiza hamwe akagufasha kuko wakiriye Yesu ashagwa mpwemu yera rero mpwemu yera niyo agenda aragufasha guheba ivyo bintu byose mugasi ibintu ntuzoca urubanza ubonye umuntu ariko agacupa asengera mu bakiza ngo uyango nta bakizwa barimo bari no ashobora kuba akijwe mugabo ibyo bintu bikaba bikimugora guheba ni nk'umwana atambuka buke agenda atambuka gushika nyine abaye umugabo akirukanka mugabo ukizwa rero urakizwa hamwe ibindi bikagenda birahera dusma. Kindi kibazo gikurikira
Ikibazo ni cya gatanu yadanuranyije umunsi nibaza. oya sindakoze ikibazo tworoshe. Pin Pajo n'umusore twizera yuko akomeye nk'abandi bose biramaze kugushikira ukifuza umukobwa. Ntayiranuranyije umunsi bo jewe ibibazo niko nishura maze mwira abantu bariko rankurikirana abakunzi ba Sky Media niko ndavyishura individuellement nko kumwe wese afise ukuntu yumva yovyishura urumva rero Yesu yavuze ati ntwara w'umukobwa ukamwifuza daje gusambana nawe umugambi ubwenge bw'umuntu biragoye ko umuntu mwakoze pratique mwasambanye ko bisa nuko umuravye gusa umuntu ukamwifuza uko turi mwisi dufise umubiri birashobora gushika bo mugaje vraiment ntibirashika mu mukobwa ngo shinifuza ngo ujya tworyama bwa vraiment nk'ubu ndashobora kubona uri mwiza dareno wow mukobwa mwiza vraiment kana naho ndacumuye sinchumuye urumva rero birashobora kuba bimaze gushika ngasi ndavyibuka kandi naho byoshika ari bisanzwe ndi umuntu n'Imana oya Bagenda kuyihana. Bon sinkunda gusaba imbabazi kuri boss sindavyuka si byarashitse ndagusa nashobora kubona umukobwa mwati y'umukobwa ni mwiza vraiment afise gu y'abana y'umukobwa nshaka mu buzima urumva mugabe sinshobora kuvuga ngo ndifuza ko tworyamana canke twosambana aya vraiment Ndashaka kubandanya n'ikindi kibazo rero. Kibazo ni cya kane amusuranye cha Darene ukwambaza ibibazo bigoye kandi Bamwe bigisha ko gukizwa bisigura kugororoka abandi nawe ati kwisi nta mugororotsa abaho wewe uhagaze hehe? Wambaje ibibazo bigoye Darene umunsi kuko wamboneye uko ni ibibazo bishobora kuntiranya n'abantu bamwe uko bamwe bafise ukundi bavyemera abandi bafise ukundi bavyemera reka mugana ishuro bivanye no kwemera kwiwawe ufise no gukizwa kwiwawe. Okay harabavuga ati twebwe turabanyavyaha nta mugororotsa kandi abantu basenga urumva badasibana kirite nimwe kandi abaririmba bakavuga ngo umunyavyaha urumva hano abandi bavuga ati twe turabagororotse bo kandi turi kijambo ry'Imana rivuga urumva mu Bikorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 201 urumva 221 havuga ngo umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke abagororotse kandi hani nimbo yo muri kantike ivuga ngo mubari mwisi nta ugororoka kandi nta uri no mw'ijuru ataraberetse ko bogeshejwe n'amaraso ya Yesu gusa wogejwe fasha basi rya kabiri na Yesu yatunganijwe n'amaraso sinayibuka n'izo ndimo mugandazi handi ndimi bivuga uko rero biragoye ko umuntu yoba umugororotsi atejejwe n'amaraso ya Yesu atejejwe n'amaraso ya Yesu muga kameme umuntu nawe yejejwe n'amaraso ya Yesu akamavuga ati jende umunyavyaha abari karahindura amaraso ya Yesu ubusa jewe najejwe n'amaraso ya Yesu urumva kuko mubari mwisi nta ugorotsa kiretse wejejwe n'amaraso ya Yesu kandi mubejejwe n'amaraso ya Yesu ndimwo rero bisigura jende umugororotsi rero nimba usenga ukavuga ko uri umunyavyaha kandi Imana ikavuga ati abanyavyaha ni barija mu muriro stadi witeguje umuriro zoshaka no kwimana urumva rero umunyavyaha sindimwo urumva ndumugororotsi muga kubera ko nejejwe n'amaraso ya Yesu cyane ko no bivuga kubera niko ijambo ry'Imana arabivuga Tubandanye n'ikindi kibazo. Kibazo ni cya mbere ikibazo cya mbere niko nagihereyeko Okay, Pin Pajo aremera ko urukundo rubaho. L'amour existe, c'est vrai. Urukundo rurabaho. Cyo urukundo Mungu dare. Mukunde nyene ku buryo ugize n'imbere y'injya uco mwibuka ikiko gikoroke hasi. Niko yatarukundo office. Iho. Bo uriko uravuga urukundo rw'abavyeyi aramuha agape cyangwa urukundo nyene rw'umuhungu n'umukobwa. N'umukobwa. Urukundo rw'umuhungu n'umukobwa ruriho wango. Ruriho vraiment mugakiretse ko jewe hari ibintu ntaremera neza. Urabona yani biri muri Bible abapasiteri bacu batwigisha ngo Imana yabwiye ngo umugabo uzokunda umugore wawe. Urumva?
Imana ishibwira umugore nawe ngo uze wubahe. Rero abantu bashabagira contraire ngo Imana yabwiye ngo umugabo uzokunda umugore kubera ngo abagabo ngasara urukundo tugiye ngo namwe ngibabwira ngo muze mwubahe kubera ngo mufise urukundo rwishi donc mufise honneur gusa twuba twe donc nta rukundo dufise. Je numva biba mwebwe namwe ngo mufise cyubahiro ngo ntimu bon je ibyo sindabona n'umuntu abisigurira neza mugabo nibaza ko Imana itokubwira gutanga ikintu ndafise ubwo nibaza au contraire kabagabo dufise urukundo rwishi abakobwa namwe mufise ruke mugabo mwuba kuko uravye abakobwa usanga abantu bubaha abantu batekereje or umugabo usanga umuntu yuba umugabo n'umuntu afise urukundo arumva je sindaba marié kandi n'abandi ntaba marié mugabo mu kibano nabonye ano na 9% abagabo nibo batunze ingo usanga akora umugabo agasumira umugore akamwambika imyaka 10 30 40 50 gushika bashaje kandi umugabo ntigira yidoga uwo muntu wabwiye adafite urukundo gute mugabo umugore abikoze bikaba contraire. None ko kenshi mwebwe abakizwa kenshi mudakunda gushakana n'abakobwa mudasangiye ukwemera wewe niko biri ambaje ibibazo bigoye darene kandi bije ndigira umviriza en fait mudasangiye ukwemera mudasangiye adakije idini nini voilà kuko abantu bisho bayitiranya gukizwa n'idini bafite gukizwa si hariya si hariya gukizwa ni individuellement kuko igihe Yesu yigisha abigishwa gusenga tangwa akajambo gatangura kavuga gute cye gisabisho nacyuzi vraiment akajambo kamwe gatangura kavuga gute Yesu we darling dawe wa twese uri mu ijuru ukanu ko nyene ntufate ibindi dawe wa twese uri mu ijuru ese abantu barazi ko dufite dawe umwe urumva mugako kuko abantu benshi batatahuye ako kantu neza cyo gituma bigawe mwe bica wumva ngo usengera hariya jewe ukamenga afise datum dufise Imana imwe urumva mizima baki bose dufise Imana imwe urumva rero umukobwa rudasangiye idini ewana namubonye nkamukunda bien cyo ntacyo uza vraiment ewana no mukunda neza cyane mukunze mudasangiye idini mwoguma mukundanye ko nyene umwe asengera aho musanze asengera byogenda gute kameme none ntuzi ko bavuga ngo idini ry'umukobwa n'umugabo we ntabyo urumvuga Dairene acaza muri Bible birimo ibyo ni ibintu abarundi bihaye iyo ni imvugo y'abarundi bo ni idini ni ibyo abarundi bihaye ariko nakuze kandi ndavyumva mugabo rero nk'umuntu bo cyaje nka je vraiment Imana nubarire sinzi ko no kurikira bo gasinzi cyane namukunze cyane cyane umukurikira mugabo vraiment umumenga umukobwa niwe yoza aho sengeranye tukagira mariage ibintu bikagenda neza mugabo vraiment umukunda tudasangiye habaye ikibazo cyuko umwe agenda undi akagenda boje no genda muko mukobwa nawe yase ntiyo bankunda we nk'ubu ubona ne wase bankunda umukobwa yoza kwanza ashobora kwanga gukunda kubera kwemera ko abantu kuratandukanye ashobora kuba yemera hasenga avuga ati jewe sinshobo uwo muhungu nofuma ndamuhiba ko memuka kukwemera kwiwanje birabaho Yesu we none hagira abandi bantu mu commentaire batubwira obigenza gute umukobwa wamukunze murakundana uri umuhungu ageze marriage kamubwira ati ngo remwe idini mweregize sengeramwo ije jambo idini ndajyanga dukoreshe eglise canke famille aho sengera kugira ngo tugiye bikunde baduhezagire twe mariage urumva none mu ishure je kiranani eske umukobwa yanse bagukunda canke bagukunda yanse Burundi bagukunda arabagukunda je bativana ishure je kwanza je turi kumwe hafi abandi nyisho zabo tuzirindi abagukunda none wo kubera iki wase wo kuza hasengera kubera mu mico y'ikirundi uko twaguze twumva tweze kijambo ry'Imana gatoya twabonye ko abakobwa bakurikira abahungu kandi ari ukuntu umenga umuhungu wagukurikiye abantu baca bakuvuga umvi waye wabo mugabo kuri mo yebege nkaje wonyica ukwinjira idini nyene kubera umukobwa usanga umenga y'abantu umukobwa yasinje no fata katankunda turagenda n'ikibazo ca nyuma dernière question ikibazo cya nyuma ni gatandatu hamaze iminsi hibonekeza abaririmbyi baza mu gihugu bagahabwa amahera menshi gusumba abarundi dufatiye nko kuri Israel Mbonye wewe ubivuga kwiki bon jewe nyana kishure umukristo
kandi burya anya abantu benshi barihenda twebwe ubwami buragabuye Marcel twebwe abantu turi abakristo umuntu wese yitwa umukristo dusangiye ubwami turi mu bwami bumwe rero shobora kukishura nk'abisi kuko je simbona ibintu nk'abisi urumva bambabarira abaririmbye ariko genda bivuga ko ndavyumva navuze ko nishuri ibibazo individuel mane wambaje ibibazo bigoye baze kunuka muri commentaire rero Israel mbonye ijambo ry'Imana rivuga ngo tururugingo turi twese turi ambassadeur ikintu kinyohera Israel mbonye amafaranga rose ajana mu bwami kuko je na Israel dusangiye project imwe nuko abantu bakizwa biciye mu ingabire Imana yaduhaye rero sinomugira jalousie kuko Israel ndamukunda nkuko nikunda kuko numwe ku rubavu rwa Kristo nkuko nandi rubavu rwa Kristo ahubwo ikimbabaza n'amafaranga boha urundi muntu atajanye mu vy'Imana umusani akajanye na usasambanya donc ugiye kwagura ubwami bwa shetani mugo ugiye kwagura ubwami bw'Imana yemwe naho hazoza umve basha mvuge roza muhando bashaka mu miliyoni 500 je nta kibazo no kubikwa Imana abarimba ba gospel nta kibazo kuko twe turi amahera mu bwami turimo bw'Imana dukeneye amahera kandi twebwe abarimvye ba gospel canke abakristo bose umuntu wese yakiza umuntu mukiza canke umuntu umukristo wese turi umwe muri Kristo dukundana aho rero nta vy'amacakubiri bibaho nta munyarwanda baho nta murundi abaho nta mutanzania baho turi abakristo twese urumva rero je iko niko ndacyumva je kubwanje vraiment amahera agiye mu bwami sindaba ngagiye muri Nigeria akorera Imana agiye mu kigwa c'Imana nta nakimwe bashaka mu miliyoni 500 abantu bavuga ivyo n'abantu bakiri mu bintu ngo umurundi ngo umunyarwanda ngo mukenya oro no muri business nta vy'amanyamahanga burya bibaho. Okay hama kandi kibazo ciwanje cyo kwikote yiwanje mu muryango iwanyu mwese murakijijwe oya ntibakijijwe wewe basi wewe urakijijwe ubwiwawe n'umugore wiwawe azoba akijijwe wavuze ko wifuza umuntu akijijwe umwana wiwawe wewe uzovyara azokura uzovyara abahungu n'abakobwa mfiko fata ku mwana wiwawe umukobwa ntiyakura agacaja mu bantu mudasangiye idini basi abantu kenshi basa handi umengana ibintu bisanzwe aciyage ahikundana n'umuhungu wavuze ati umuhungu wamukunze utegerezwa kumukurikira yahasengera ntiyoshobora kukubwira hasengera ureke kugenda kandi umukunda vya vrai agaca hitamwa umuhungu wo mu mizirma akagenda babana uwo mwana wiwawe wamushigikira bo hariho imyaka ubugifise uruhusha ku muvyeyi urumva hari imyaka ndiko navuga hari imyaka ubugifise uruhusha ku mwana umutegeka ati tadize witeta atakiye mu seconde razi yakifise imyaka 10 n'ingahe 11 kandi icyo gihe abasengera naho ushaka mugabo akwije 18 ahereje secondaire ari umukobwa waragiye ivyo ashaka kunde apana mu mizirima gusa bashidindindini hari iri terrible akundi washaka urumva twe papa wacu yatubwiye ati bana banje uzokunde uzotwara umukobwa wiyumvamwo je naho uzotora naho uzotora uwo muri Komoro sinzokuvugisha mbwa gusa ubu mukunda wewe rero umwana wanje nizera ko n'ikiganiro azokiraba kubera yuko muzogicisha kuri YouTube kandi kizoma imyaka myinshi ibintu byaroroshe rero umwana wanje ntiyakora aciye imyaka myinshi azokiraba urumva reka ndamubwire kuko nzoronka umwana wanje ukazoronka umuhungu ukunda n'umutima wawe uzugenda mugabo sinipfuza kameme ku mwana wanje yoshinzira cende nkijijwe nawe bose ndavyipfuza urababara nk'umuvyeyi mugabo nta kundi ubufise uramuhanura ukagira iki ukamubwira iki mugabo nyene ntako je nifuza ko umwana wanje bakijijwe nanje umukozi w'Imana umuririmbyi nkaje nzogerageza ibishoboka byose kwanza akuremwe ivyo bintu niyahindura mu nyuma bizabimuraba. Okay wakoze rero kuduha kanyu gateramana natwe nje mbaza ikibazo kimwe ndagwa ikibazo kimwe gusa ikibazo kimwe cyonyene. Okay urakurikirana indirimbo za gospel mu Burundi nihe ndirimbo ukunda gospel kuimbaza Imana yo mu Burundi yo mu Burundi canke ariho honde kandi kiri kibazo kuko icyo n'ivyo ba gospel mu ma award menshi atangwa mu Burundi badakunda kujamo cyane mu dufata nk'abarari nk'ivyaduka biririmba ibindi bintu cyane mufata umuziki muri bumwe yo mu journaliste naranda kubaza
umbajije ikibazo kigoye uranyishuye ndishura nawe kome wewe nawe umbajije ibibazo umbajije indirimbo nkunda canke umuririmbyi nkunda aririmba gospel indirimbo muri byo ndazi amaririmbyo wabuzuye uvuga Dudu David imwe yonyine nimwe nkunda nyinshi kandi imwe ninjye ifise cyo kuririmba ndayikuririmbira sindayizi ukuntu bayizi ndayizi bariko barayiririmba okay naco murakoze rero ndabashimiye cyane mbabarire ibibazo yambajije biragoye uko navyishuye ni individual mu numwe wese afise uko avyumva mugabo kandi abashimire nitwa Pin Page dufite indirimbo tugiye gushira hanze na Afsen hozaga turi muri Cornerstone bibaza ko indwi bizazo twashyize ku mugaragaro mukomeze kudukurikirana kandi mukomeze kupartager indirimbo yanje uri mu promoter indirimbo shoye kubitora video kuri YouTube ushire kuri Facebook kugira abantu bashikire vyorosheje nta kibazo genda harusha promoter bashindimbo kuri Facebook nta kibazo kuko so indirimbo kugira ngo ifashe abantu benshi rero ahantu hose hashoboka ndasaba journaliste badufashe kugira indirimbo okay karero tugushimire kuri kano kanya badutireho guteramana nawe dushimire n'abakunzi ba Sky Media babanye natwe muri kano kanya bakadukurikirana twagiranye ikiganiro cyiza nundi musi turifuza gusubira kuganira nawe wakoze cyane dugushaka tugusabwira akajambo kanyu mutekereye abakunzi bawe n'abakunzi ba Sky Media abakunzi ba Sky Media n'abakunzi banje reka ndababwira ati Imana bahezagire mugira mubahwe mukomere Imana y'amagara meza nibaza kandi icyo murakoze namwe ndabashimiye bakunzi ba Sky Media turabashimiye cyane kubandanya mudukurikirana mudusupportinga mudahari kuri ntaco twoba turiko turakora turabashimiye cyane gose mwebwe mubandanya mudukurikirana twongera tubasaba mugire subscribe like na commentaire zanyu turazikeneye cyane commentaire zanyu zirakenewe cyane gose mwakoze cyane rero ciao